karabaye yigira ngo arasenga arabatwaye inda yishushu yigira pastori rabafatiwe mu igeste yarasorora abana babuza amakaye yigira mbo indirimbo rero ikintu nashatse guhanura cyane cyane karabaye urumva wumvise kwanza karabaye uca wumva yuko nk'umuntu yumvise ati umuntu yahora yama mwishengero amabibiriya afise bavuga ati ya muntu antuka n'abahungu n'abatinya mugabo kaza bumva ngo afise inda kandi ntari ku mugabo kandi n'umuntu yasenga umva karabaye. Yes, bakunzi ba PITV iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka babwira abantu babaye rurangiranwa uyu munsi siko bimeze turi muri entertainment kwidagadura aho tubabwira ibijanye n'umuziki ndetse n'ibindi bintu bitandukanye reka rero tubaramutse tubashimira cyane uburyo mubandanya mutwitwararika mu kugira subscribe mu kugira share mu kugira comment ibiganiro byacu byiza bigashobora gushika kure kandi bikagira nico bifashije. Yes, rero nkuko mubibona murabona yuko turi kumwe n'umuntu inyenyeri mu Kirundi cyane mukanya muraza kumva ivyiwe reka ntangure ndamuramutsa ndamuhanikaze muri studio za PITV. Yeah. Mubeze neza je ndaho ndakomeye ndashimira Imana ndabona namwe mumeze neza kabisa. Yes, Fik Jamaica kubatakuzi ku mazina yawe asanzwe muri bande? Yeah, jewe amazina yiwanje abavyeyi banyise nitwa niyo kwizera Claude. Yes. Yo mazina yanje abavyeyi bama. Ego. Turumva yuko witwa Fik Jamaica. Mbeho tubwira iryo zina Fik Jamaica aho ryatanguye cyagenze gute? Yeah, iryo zina Jamaica ryatanguriye igihe narindi nakorera mu gihugu kibanyi cya Kenya nakorera n'abashobora mbona narinyise ndende cyane yani yarinyise bivanye na look tunari mfise ariko siryo zina natanguje mu muziki iryo ryabaye izina rigira kabiri kandi nibaza yuko ari naryo zina ntabanduka nzogumako tu. Ego. Yes, uravuze yuko ari ryo zina rigira kabiri rya mbere uhora tubwira? Yeah, izina ryanje rya mbere natanguje mu muziki banyita Just B. Benshi bakunda kunyita Just Baby, bande Just B nyene abantu bakanyita amazina nyene ndetse bafatiye ngaho nyene bakanyita uko bishakira nyene abantu. Ya nuko rero bakunzi ba PITV murumva yuko turi kumwe na Fik Jamaica akaba asanzwe ari umuririmbyi wa hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Nuko rero Fik Jamaica tugiye rero muri carrière yawe y'umuziki turamaze kubona kuri YouTube ufise indirimbo nyinshi zitandukanye ariko birasa nkaho mengo nturagira ku rwego rwaho womenywa byagenze gute? Yeah, jewe impamvu mbona umengo ibintu biracyari musi gatoya novuga yuko ni kwa kuntu nyene usanga umuntu uburyo umuntu arifasha je ndifasha nkanje je ubwanje ndifasha sindaronka management nimba rero ibikorwa by'iwanje bikiri musi gato nukubera nanje uburyo butaraba hejuru musi nagize uburyo busumba ubwo mfise kuri no mwanya nkashobora ibintu byanje kubikorana inguvu nibaza yuko umwanya ntararonka ubwo buryo mbe ndagendanye n'ukunyene ukebuke baravuga mu Kirundi ngo ukebuke bushikana umunsiba ku mugezi. Yes, ariko rero Fik Jamaica turamaze kubona abapeti bagitangura mu muziki atanu umwaka ugasanga bamaze kuronka management ariko wowe ukabumazemwo igihe kirekire bigenda gute? Yeah, niyumvira yuko ari ukubera ntakora cyane ngo ubundi na negligence nibaza kwirimo kubera ukuntu nkora umuziki rimwe nkabanza nkakauka ngacana kwanza nkora na video nyene haheze amezi ugaca usanga rero abafanzi baguma bavuga none wewe ko udutevya nibiki umva kujya gutebana ijya retare nawe nyene natuma nje nibaza ko nawe nyene ituma ibintu bitabandanya neza. Ariko urumva yuko uvuze yuko ari negligence ukutabyitaho kumbure niho na management udashobora kwiro ari vyo wawe? Oya no kuvuga ngo si vyo wanje jewe ndafise abantu bashobora kuba bavuga ati barashobora kuronka akantu kubera jewe urumva ntakoze akazi ntegezwa kujya no mu kandi kazi bro ntegezwa kujya mu kandi kazi kugira ngo umuntu ategemeye jewe nawe aje kunyitura ntaze kubusinze kumubwira ngo narindi mu muziki gusa uko urumva yuko nanje no nishize hasi ariko tumuziki ndawukunda kabisa kandi cyane ariko
umuziki utegezwa kufise n'ibindi ukorana niho mukora umuziki wonyene. Mu bisanzwe wowe urubatse? Sinovuga ndubatse gusa yene biri mu nzira gusa biri mu nzira. Yes watubwiye yuko hari n'ibindi bintu ukora. Ibyo bindi bintu ukora nibihe? Ibindi bintu nkora nakazi nyene ko mu buzima busanzwe. Sanzwe nkora dreadlock. Sanzwe nkora ibintu vya tatouage. Akumbure ndetse sanzwe ndi no mu kinyozi nyene ndandamwe imishatsi jewe je singaya akazi jewe. Je naho ndo nk'umukiriye wo ko ndafise agasaro nyene kanje ukuntu kiwawe. Ndashobora ku iyo umva nkoreraho byinshi. Yes, kumbure muri aya mafaranga wowe uronka niho wovuga ati reka aya mafaranga ndonka cemba ndanya na wa muziki kumbura ibintu bigende neza. Yes, nibyo kabisa ibyo uvuze nibyo, ariko rero hari ukuntu nari nkiriko ndapanga. Wabona akazi urabanza ugapanga kwanza akazi kugira ngo banze kubake kuzure, nimba ari saro kabanza kugura ubukoresho bwose bukenewe, mu nyuma akaba ari uzovuga ati ngomba ikindi kintu rero gikurikira ndagikora. So ubuye novuga yuko nahejeje imigambi iyo saro nahejeje kuyikora, rero ubuye nkeneye rero ubu nkore nje mu muziki rero neza kubera aho kuronderera narahubatse. Wananje kubaka kwanza aho ngomba kuronderera, aho rero nubatse niho hazonzanira byose. Novuga yuko rero ubu rero ngomba ninjire rero. Okay. Yes, tumaze imisi tubona ku mbuga za ngurukana bumenyi za Instagram ukora ama concert ahantu hatandukanye. Kumbure ibi nivyerekana yuko umuziki wawe uri kurakura. Ajya ama concert bigenda gute? Ni wowe uyategura, uratumigwa, byagenze gute? Nivyo maze iminsi vraiment ndiko ndakora ama concert atandukanye. Ariho nkiyo meruka gukora mu Cibitoke ca Rugombo tukumwe na Frima Boy. Mbo jewe novuga yuko abantu nyene bahari baravyorganije nibo numva bambariye bakambwira ati turakeneye yuko wozi no kuririmba kubera imiziki yanje haya mbere wogira ngo ni naho muhira n'atariho muhira kubera hari abankurikirana cyane gose baranabimbwiye ko mfise y'abantu babagenzi benshi, niyo mpamvu imiziki yanje cyasanga bamaze kuyisambaza hari gaca bituma amenyekanayo. Niyo mpamvu rero nkiyo bagombye kuzana abantu babaririmbye bagenda gukorera ama concert abantu mako n'ahandi hantu nyene bakantuma. Je numva gusa bambwiye tu umva nanje ari ku kazi ndi ku kazi sinokwanka ngereza kugenda gukora akazi kubera yuko nivyo nshaka kwanza ni navyo nkunda. Yes, Fik Jamaica ndibaza yuko umusare wese aha mu Burundi abafise intara aserukira. Wowe intara userukira ni yi? Jewe vraiment intara yiwanje ni Mwaro. Ndaserukira Mwaro kandi ndibaza nta nundi muntu urumva umuririmbyi w'Imwaro. Jewe ni jewe nserukira intara yanje ya Mwaro. Yes. Ubwo ndibaza ko nk'abakozi ba PITV bumvise umuntu avuka Imwaro bazi ko Mwaro abantu bakunda inoti kumbure no mpamvu utikura inoti kugira ngo umuziki wawe utera imbere fresh. Ego navukiyeho mugabo je niho mvuga ko ari muhira kubera ko narahavukiye mese sinahakuriye. Ariko jewe neza ndabizi neza yuko uruzogigwa iwanje niho hantu gwatawe. Ariko ngabo Bujumbura niho handeze. Primaire nayigiye nganye n'amashure yose nayigiye uretse ko nta mafishe narangije vraiment ayo nize yose nayigiyeho ariko amamuko yanje amavuko yiwanje ni Mwaro. Yes, umaze imyaka ingahe utanga umuziki? Umuziki ndawumazemo nk'imyaka 3 yonyene. Imyaka 3 kabisa. Kuva utanguye naho ugeze uyu munsi urabona itandukaniro riri he? Je kuva ntanguye naratanguye ndirimbo imiziki 2 ndabanza kwanza ndastopa. Niho anaciye nsafira nyene ndagenda kurondera ubuzima. Umva ko ngaho wese nabandanije kandi ndirimba. Ubu rero ubuye ngarutse niho cyemvuga ati reka nsubire muri game. Yes. Rero turavye bya kera aho natanguriye n'ubu je mbona ubu umengo ko biraza. Umengo ko biraza vraiment. Sico kimwe n'ubwa mbere kubera ubwa mbere ntikwari nkuko ubu ndaca mwisite nkumva nyana abapeti ko bahamagara Fik Jamaica narenganye. Numva ko bararirimba indirimbo zanje ivyo n'ibintu mbona yuko umengo nibiko biraza kwe. Ego. Indirimbo yawe watanguriye ko ni yihe? Indirimbo natanguriye ko indirimbo yitwa Wambiye. Yitwa Wambiye. Niyo ndirimbo natanguriye ko kabisa. Yes. Hariho n'umuziki
umaze iminsi usohotse wiwawe ni umuziki kabisa ufisemwo amajambo akomeye cyane kandi birasa nkaho mengo nta video clip irasohoka aho habuze iki mbo umuziki mushasha meruka gukora vraiment umuziki mwiza no kuri YouTube nawe ushizeko uriko uramaze nk'ikingo cingi nk'indwi n'inusu canke indwi zibiri gutyo yego umuziki impamvu ata video ndawukorera turacariko turavyiga kwanza kwera umuntu nkeneye yuko azoyinkorera n'umuntu niyumvamo kabisa ku buryo atari wayinkoreye ntoryoherwa bivanye n'abamaze kunkorera nkabona karite bankorera nkaca ndabana karite uwo wundi muntu ndindiriye ko ayinkorera akora nico kintu catumye mbana avuga ati kwera wowe wambariye ati nta mwanya afise ari mu kazi niyo mpamvu rero naye navuze ati nubwo hazohera umwaka je nzorindira wewe nyene abari wewe unkorera clip y'iyi ndirimbo yanje kuvuga ngo vraiment ngo uburyo ngo bw'iyo ndirimbo ngo bwoba bwarabuze sana ariko gusa nyene urari gusa ndindiriye uwo muntu nyene aheze ivyiwewe ndamurindiriye kabisa ndamurindiriye ego ni guprepara namaze guprepara amasenario zose zizojamwe na yani naranditse byose narahejeje ndindiriye gusa we nyene mbari ati brazo ubuye turashobora gutangura yes rero ndibaza yuko abakunzi bacu baravuga ati uyu musani ninde ntitumumenyereye kumbure bacishirize ko nk'akaririmbo kamwe muri iyo uherutse gusohora kugira ngo tubandanye yap karabaye yigira ngo arasenga arabatwaye inda y'ishushu yigira pastori irabafatiwe mu igeste yarasorora abana babuze amakaye yigira yes n'amajambo menshi urumva kabisa Fik Jamaica mu ndirimbo rero uvuga ati ngo karabaye uravuzamo amajambo menshi cyane niye ntumbero y'ubutumwa washatse gutanga mbo indirimbo yumvirije neza nase kuyibandanya kugira ngo ndabatere basi nkameru basi bagende bayirabe sinkunda jewe ngo ndirimbe indirimbo yanje yose kuri ku bintu by'ama online mba nkeneye nabo ubwo nimba babikeneye bace bagenda hari abirabe mbo indirimbo rero ikintu nashatse guhanura cyane karabaye urumva wumvise kwanza karabaye uca wumva yuko nk'umuntu yumvise ati umuntu yahora yama mwishengero amabibiriya afise bavuga ati ya muntu antuka n'abahongara n'abatinya mugabo kazamo ngo afise inda kandi ntari ku mugabo kandi n'umuntu yasenga umva karabaye kabisa umva pasiteri nawe ngo igira pasiteri none raba bamufatiye migesti kumburaho migesti bamufatiye nubwo nabuze ati bamufatanye n'umukobwa canke n'umuniki umva seke yuko nimba bamufatiye muri hoteli ntibamufatiye ngo yagiye kurarayo nyene ugira ruhuki ahubwo bamufatanye umwana nyene umva kandi yahora bazi yuko ari umupasi umva karabaye nyene umva nagombye kugira ngo bajye abantu niyo bavyumva baze bavyirinde kukubera bazobacokoza bamaze kumva iyo ndirimbo bazotuma basarishwe kabisa kumbure ni muri amajambo ya yose ati ntugahinyure mugenzi wawe yes Fik Jamaica ngaho tubwire rero mu ndirimbo ufise ni zingahe uyu munsi ziri kuri YouTube ndetse n'ahandi mbo indirimbo zifise ziri kuri YouTube ni indirimbo zine izo ziri kuri YouTube no kuri Instagram zirahari izo ndirimbo ziri kuri YouTube kabisa urabye rero umuziki w'u Burundi kuri wewe urabona harico ubamariye mbo kuri jewe canke kuri tweje ko sinzi kubandi je nzi kuri jewe kuri jewe mwese murafise urunani muba murimwo nk'abanyamuziki ngavuga ati ndi mu mwuga ndabona harico turi mu mwuga ariko ngoma ndakubwire yuko umuririmbyi basi dufate nk'akarero nka Fizo umva turabaririmbyi twese mugabo uri uravuga nka Fizo na jewe vraiment nisinoshobora naho atoba Fizo basi dufate n'ubundi naho yoba naroriyo canke nka Satpi umva nkabo sico kuvuga ngo tubayeho ngo cyo kimwe mu muziki je niyo mpamvu rero iyo ngiye kuvuga byo muziki by'akamaro nkunda kuraba ndabiye kuri jewe vraiment mu muziki mbo sinovuga ngo ndamaze kuronka mungu amafaranga ngo yatari gusa nyene nimba nyiko ndabyirukangamwe nuko nzi niyo nagera imbere gato nka panda
iyindi ingazi imwe gatoya nzogira ikiva mu kubera nshoboye kugira nka concert nkaronka ubwo franga bwo kwifashisha nkaronka bwa style nkaronka nimba ngwaye nkivuza cembo nayo kumengo ni hazogera igihe rero ninamara kumenyekana cyane umuziki ushobora nawo kuba nk'akazi mu bindi bishobora kumfasha mu buzima. Yes I go. Yeah, Fik Jamaica umustar wewe wemera nga mu Burundi ninde wemera wewe umustar nemera sinovuga ngo nemera nguyu we cembo nabo si vraiment bose ndabemera bastar ndabemera ko gusa rimwe wovuga ati uyu kabisa ndamushikiriye nzoba namaze kurenga ubu abastari bari ni benshi ubu ni benshi woshobora gushikira ugacu hitinga so tugende gato umuntu jeni basi numvuga ati nemera basi cyane basi mugabo novuga ngo bandi ndabashize hasi novuga ati vraiment uyu muntu yaguhaye na inspiration uva ati je nkunda umuziki. Yes je Stanish kweri kwera Stanish n'umuntu twatanguranye umuziki wanashaka twaratanguranye mugabo urabona yuko level ariko irashimishije nanje rero cyane ndaba wa undi muntu twatanguranye ukuntu twari tuhari twese twirirwa kuri studio twicaye aca mbona ahantu hari niwe rero je niwe mbona menga arampinga uvuze zo kugira nanje zo kubandanya kubera ko niwe muntu nabonye aho yavuye ni nawe muntu mbona hageze kabisa. Abandi bantu sinzi ngo bagenze gute baciye hehe mugabo ujya wewe vraiment ndabizi byose nawe nyene nubwo mumaza ntiyo biharira ko arabizi. Yes bakunzi ba PITV murumva yuko turi kumwe na Fik Jamaica kabasanzwe ari umuririmbyi wa hano mu Burundi ariko arazamuka buke buke mwamaze kumva byinshi kuri we. Tushigikire rero abasane bacu b'u Burundi kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ya Fik Jamaica. Yes. Mu buzima bwawe ukunda iki? Mbo mu buzima bw'iwanje ikintu nkunda cyambere ndakunda itiro. Ukunda? Ndakunda itiro ndakunda gusinzira jewe. Nibyo bya mbere bikuryohera. Jewe nsinziriye ndumva umengo nibereye nko mwicunda sinzire ndakunda sinzire kabisa. Ya reka rero tubandanye rero twegereza ku musozo. Wewe nko mu myaka itanira imbere ubona vision yawe y'umuziki uzoba umaze kugera ku rwego rungana gute? Mbo mu myaka 5 iri imbere ahantu nzoba amaze kugera sindahazi naho nzoba amaze Imana ni yazi aragira vision akavuga ati je nshaka kuzoba vision jewe ha Davido hariya nka Wizkid hariya wanje nimba mvuga ati nkeneye ndakene n'ubu nye turetse niyo myaka itaranakwiye naho hoba nkejo hubwo ahubwo ndakeneye yuko nkejo noba ahubwo ewana ndi ku rwego rukomeye cyane vraiment ku buryo atanisho nimwe yo ngaha mu Burundi canke muri ibi bihugu bibanye canke n'ahandi batoreka kunshiramwe ngo ngende gukora ngende kuririmba Geo vision niyo mfise nkeneye basi vision yiwanje nyakuri nkeneye kwibona ku ma stage atandukanye nkeneye kwibona ku ma stage ariyo yose atandukanye yaba yakomeye yaba nayoroshe wanashaka kuko hari abantu baba bari hasi bavuga turiya muntu none ko twama tubona yagiye ku ma stage akaze twe dashobora kugenda kumubona basi ntiyofumaza natwe tukamubona n'amato ndakeneye kuriya na manini ya kugira ngo mbonwe na bose. Yes ya nuko rero bakunzi ba PITV turegereje ku musozo reka nsabe rero ubwire bakunzi ba PITV bagire subscribe kandi ugire nico uwo basaba. Ya abakunzi ba PITV no babwira yuko bora bakakora subscribe kwino channel yacu kugira ngo nyene ababandanye babona amakuru agezweho yaba star babone ndetse n'ibindi babone ibintu mubashikiriza ku munsi kungene bigiye bimeze kubera ITV je nanje vraiment nanifuza ko noza nyene gukora ikiganiro go nashidutse numvise unambwiye ubwo kubera abantu numva bayita pasana ugatireka vraiment nanje ngende kirango nanje ndababwire n'abafanzi kugira ngo baze barabandanya baraba bashira kutwo tuntu tw'utu like. Yes Fik Jamaica turagushimiye cyane rero kukanya mwaduhaye. Yes nanje ndabashimiye cyane ndabashimiye
mugire ibihe byiza. Yes, nuko rero bakunzi ba PITV mwari kumwe na Fik Jamaica umuririmbyi wa hano iwacu mu Burundi, mukaba mwari kumwe na Moses Angelo. Rero tubasaba mubandanye mudushigikira ibiganiro byacu, mubishikana kure, mugira comment, mukagira ndetse na like. Nuko rero tubifuriza amahoro masa naho butaha.